ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Ndiga ndiruka. Ndiga ndafise amaguru. Ndafise amaguru. Ngiza ubwambere Ngozi narinje gutembera bisanzwe mvuga ati kwana rifise igishika cyo kubona ikaburimbi no kuyihonyorako. Nkumva imodoka aho iciye. Hazuva ngo hari imodoka, Naye bwabona imodoka. Ni possible musanzwe yakuwe muhira ni imodoka. Ni kaburimbi guhonyora ku isimu. Umva naraje ku ishuri narifuza guhonyora ku isimu. Wajiri. Nova ko naje kuri Dunyuri. Kubera naje kuri Dunyuri kubera rero nagenda ndasaba akalifiti abakama n'abakanyuma kuko abantu urabizi ukuntu mitima amazi yawe akibona ikaburimbo ndo munezero nagize mu buzima. Ariko waramenye ko ari ikaburimbo kuko ntagiye wari bwabona. Oya narabona ko girabura kuko bari bambwiye ko ikaburimbo girabura kandi rero ndiko ndari kanyaga narumvise swing kubera nari numva muri jewe hari ikindi kintu usumbije babana bo ku mutumba. Reka wayibonye ni moto nayo narinzi numva ko kwigwi irenganye gusa niciye nko mu barabara gikariyeri mugowe nayo kubera ivumbi sinabona neza kuko ni principle n'umuntu yashungerewe n'abantu ugishika n'umuntu yarabwe n'abantu n'umuntu abantu bagira udukomantere dutandukanye kubera batari bazi la viande du programme ni possible n'umuntu kare nabona byinshi yego umusano naranye n'umunyetsamu masinzi uwundi muntu yaciye ampenda ngo Bujumbura hari ubuzima ku bantu bagendana ubumuga aho ni yari bwarenge n'impara mirundi kuri centre afata imodokari yabaye amabwa ntifuza ko uwundi muntu wese yoshikira ntigera kuri Gare du Nord bona menga ngeze USA uravuga ati ni paradise imwe bavuga ebana ati nta paradise zisumbiye ni gajero niwe yankoreye umuti aca nkorera indirimbo zibiri ubwo nyene Ngozi babatangwe kumenya cyangwa yindi bita Nkundu Mustari rero yarahiganywe muri inanyoga ku Gasaka Award wariganywe na Mustari ni birakomera byarakomeye. Hello everyone, reka mfata kanya ndabaramutse abari muri diaspora abari mu Burundi mwese ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza. Twebwe tumeze neza sinzi namwe uko mumeze. Iyi ni Bukimoon TV mu nkuru shure canke ikiganiro mukunda cyane inkuru shure aho dutemberera abantu batari bake bakatubwira ubuzima babayemwo kahise kabo ndetse nakubu ndetse n'ivyo bifuza kugerako kikaba ndetse n'ikiganiro gishobora gutuma witeza imbere mu byo wifuza gukora urabiye kubo tuba twagiye tuganira ndetse canke ugakura inyigisho mu bo tuba twagiye tuganira nabo. Ariko ndakwibutse yuko gikuru no gufashanya. Kenshi tugendera abantu bafise ingorane bafise ibibabakiye ariko ushobora gukuramo inkuru ikagira ico gufashije ndetse ukarasura inyuma ukabafasha. Ico gituma ndagutumirira rero kubandanya mufashanya muri kwisi yose. Ivyo dufise byose twabisanze ngaha kandi tuzobisiga ngaha. Dufashanye n'Imana idusaba. Mukanya gato mugumane nanje ndabere ko twagendeye. Afise vyinshi aza kutubwira. Afise vyinshi muri kahise kiwe ndetse na kubu. Ni vyinshi vyamugoye ndetse n'uno munsi bikibandanye bimugora. Gumana nanje. Ni Bukimoon TV. Jewe ndi Bibi. Yes, reka subire ndakuramutse. Nari nakubwiye ko rero mfise mutumire nagendeye kuri no munsi afise byinshi aza kutuganiriza kuri kahise kuri kubu ndetse n'ivyo yifuza kugerako. Ariko ndetse nababwiye ko nzoza ndagendera cyane abafise ingorane abafise ibibabakiye abafise ingene batandukanye n'abandi. Muramubona mu kanya gato reka ndamwegera ndamuramutse. Muramutse. Muraho. Yes. Komeze nk'amaniga nk'amarastamane cyangwa rapper bihagaze gute? Ndimwo byose. Yes, abatakuzi witwa gute? Bashaka kumenya izina ryanje. Uko nitwa umwidondoro mbanza kubacana kwanza
imbere yuko bamenya ni uwo ndiwe n'ico ndi nuko ndeha nuko ngana nuko mvyibushe yeah mwaramutse barundi mwese mwuzuye inema umukama muri kumwe murahezagiwe mu bandi bantu bose bisi n'umwana w'inda yanyu ndikiremwa muntu Imana yiremeye ndera igera umutu gicyatsi kibisi inyenyeri zitatu hagati nivyo mfise nk'ibendera nyagasani mana nyegera kuko ntaco nishoboje ntari kumwe nawe habe ni segonda this is impossible man inkoye mistari baby nkori mistari baby ni possible ni possible niryo zina ry'abavyeyi oya iryo ni ry'akazi izina ry'abavyeyi ni oya ntajyo novugira kuri televiziyo yiwanyu oya nakanyegizo banga oya ariko ribabwire ntaco amazina ari kundangamuntu canke nta ndangamuntu mfise wana ntaro muntu tubwire amazina ari kundangamuntu Niyongabire Eric Eric rero ni muntu kiyavuka he niko simple n'umuntu avuka Ingozi Maramirundi Mirabisiga kuja ku mupaka ego no hantu usanzwe mvuka niho hantu usanzwe uvuka ni possible ariko muri kino gihe asanzwe aba mu gisagara ca Ngozi kuva Imparamirundi na hano mu gisagara ca Ngozi ni possible ubundi yazanywe niki ni possible yazanywe no kumva ko ni possible cyagutera imbere ni possible yazanywe no kugaragaza impano murimwo ni possible yazanywe n'urukundo abafitiye abantu muri rusange yes ni possible yazanywe n'ibintu byinshi bitandukanye yes ni possible mbere ko tuza kuja ku rugendo rw'umuziki wawe ndetse n'ibindi by'amafilme niki turabanza tuganire gato ku buzima bwiwa bwite ni possible umuntu akuravye bigaragara ku maso urumwe mu bagendana ubumuga mbega ni possible ubumuga bwajukutse canke wavutse umeze uko oya ni possible ntiyamugaye akuze ni possible niko yavutse ni possible niko yavutse ni original yanje si photocopy oya ni possible ni ndemano yanje niko nivuga ni possible twese tuvuka kumwe nta mezi 9 nyene badutwara mu nda umuntu akisanga kwisi ariko kagenda uraca ubwenge ukebuke ni possible umaze kubona canke n'iryari wibuka avuga ati je kigihe ndibuka yuko ubumuga niho natangwa kumenya ko mbize ubumuga oya kuva ngira uruyoya kuva mva mu nda kwa mama niho natanguye kumenya ko mfise ubumuga kuko niko naje singorane nagiriye kuri inosi oya nagiye mpura n'ibibazo nyene by'ubuzima bundi nk'undi muntu wese abaye ku isi mugabo si kibazo cyo kuvuga ngo ni possible ngo natawe kumenya ryaroya ni possible rero niko wavutse nivyo si kuvuga ngo nivyo nyene ngo byagufasha ukuze tujireho mu buzima bwo kugendana ubumuga aho wari ubaye nuno munsi aho ariko duhere muri ico gihe ni possible ari umwana yarafashe igihe aravuga ati nanje reka mfate umwanya nje kwishura ni possible ukuntu nagenda baho ni ibintu nyene bigorana cyane nawe urabibona mu buzima kuko no kubwira yuko nabafise amaguru n'amaboko birabagora gose nanje hari utuntu twagiye turangora mugabo Imana niyo nyagasani niyo niringira niyo nizira ko ataco nishoboje ni segonda nimwe tutari kumwe yegi hari twigenda nyene iransimbya nyene urazi Imana ni yimpuwe ni possible narahaciye gatonya ku ishuri mugabo sinaharandiriye ni possible n'umuntu nyene yagiye abaho nkuko nyene bigoranye ariko bigoranye ubundi dushaka nyene iyo image bigoranye gute ushatse kuvuga bigoranye ugendana ubumuga byari bigoranye gute aho nyene niho dushaka utubwire kuva mu bwana gukura ako nawe utirengagije urazi ko umuntu agendana ubumuga ari byinshi bimugora nkurabona je ukuntu nimereye ikabutura ndashobora kuyambara rimwe karariheze nta amafaranga afise yo kuja kugura iyindi canka kahusa bune canka iki urumva ni ntambamye nyinshi ariko tutarajaho ndavugana cyane nkaho wari ubaye muhira wababanye nabo gute kuko ukeneye umuntu akwama hafi akuguma hafi agira ica gufashije
aho niho dushaka. oya jewe rero sinigeze mfashwa n'irerero runaka canke Vuga muhira nyene. jewe nyene nafashijwe no muhira nyene umva nari nkuriye muhira ikibazo c'ubuzima cyari kirenga oya cyari kirenga umva hariho byinshi bigenda birangora mu buzima kubaho narifuza kwiga mugabo kubera nyine ukuntu nari imeze urabona ko n'amashuri ntiyari bwa wirirane nk'ubu kubera n'abakure y'ishuri canke iki mu rushano urabona byaca bingora ukuntu nja ku ishuri nta ka déplacement nari mfise n'ubu ndacagenda n'ibirenge umva ni hatari uracagenda n'ibirenge. Muri societe muri rusange wabona ubanye n'abandi gute kuko hari gihe munagenda no mugana bivuze abakeneye umuntu amwama hafi gutuma kanturiya arico bagufasha ngo ntihagere igihe ukabona yuko abantu bavyinubira kubera iki aguma dutuma kubera iki bimeze uko oya ni possible n'umuntu yakuze ari kumwe hafi n'abandi bana mugo abana uko twamarana igihe kinini atari nk'umwana mutonya uraza umwana mutonya n'umuntu akwije byose aramutinya mugo abana twakuze tuyaga tujana kuragira impene mujana kuragira impene umeze uko imeze uko nyene korohera nje nari diregiteri w'abana baragira impene kunzi impene n'ingene ziruka naye ndiruka riga naye ndafise amaguru naye ndafise amaguru uriruka vyoroshe uwo kurabaye ubona ko mega niwo bishobora ariko uraza kutwereka wereke turaja muri atletisme turabuzi kubunije nawe turaza kugerageza guys muravyumva atubwira ati no kwiruka ndabishoboye turacari kumena ni possible agenda tuganiriza ku nkurushuri ikiganiro inkurushure murumva yuko rero ni vyinshi aza kutuganiriza tukiraho nyene watubwiye ko mu kibano nta kibazo no muhira rimwe mu bavyifasha ni possible nibikiro vyagiye birakugora mu gukura kwavuga ati ibintu sinifuza ko hari n'ubundi vyobako bitewe nuko agenda ari ubumuga bivana n'ingorane kuko jizambaye ko ngiye kuvuga ngo n'ubundi ntibizomubeko hari ubwo nosha nsanga uwo wundi we mvuze ntibizomubeko wewe hamubaye ko do please para ariko wo tugenda tubwira ati zimwe mu ngorane abagendana ubumuga duhura nazo zituma tudatera imbere ko tuvyifuza nizi ikibazo cyo abantu bagendana ubumuga gituma tudatera intambwe cyane tugaragaza impano turimwo n'uburyo tukabura abantu badufata mu mugongo tukabura urazi ko dusubiye inyuma gatonya nyamwigenda ko harimira impeshi wumva natwe rero kubera tuba turi umwe ntitushobora kurima impeshi turonka ibyo gufungura cyane kitubeshaho nk'abandi bose ko turi abantu tubuze amaguru n'amaboko mu mutwe turahafise kandi dushaka kubaho nk'undi muntu wese Posipati mugabo twifuza kubaho nk'abandi bantu bose reka rero dufata urugendo rwo kuva impara mirundi za hano nimba uvyibuka waje ryari hano mu gisagara ca Ngozi naje kera nkiri umwana mpimba nka santimetero nka 35 urumva nari umwana nta n'ubwanwa nari bwagire nta n'isura y'abantu b'abagabo nari mfise ico gihe sinkishobora kukibuka neza kiretse ngiye kuraba muri agenda Iposipo ico gihe nimba uvyibuka wakuwe muhira niki uje hano mu gisagara ca Ngozi umva je ndi umuntu yamya aciye ubwenge kandi umuntu yamya akunda umuziki yamya akunda ukugaragaza utugenegene kenshi nipo nkiza ubwambere Ngozi nari nje gutembera bisanzwe mvuga ati kwa nari mfise igishika cyo kubona ikaburimbi no kuyihonyorako warumva ikaburimbo nkumva imodoka aho iciye hazuva ngo hari imodoka sinaye bwabona imodoka byo ni ibintu nari mfitiye bigumbagumba byo kuja kuraba ni Posipo musanzwe yakuwe muhira ni imodoka ni kaburimbi guhonyora ku isima umva naraja ku ishuri narifuza guhonyora ku isima avuga ati je ni possible aja mu muji vyanka byakunda amanyene sinzi ukuntu nagiye bavyita kugira gute kugira umwana agenda gutora uruduharage tujya hajya bagiye barabirandura akagira ibigenda birakoroka ejo nayo nagenda nitorera kamwe ndakwiza ibiro bibiri hamwe ndagurisha Posipora aragira Ngozi mugongeze Ngozi sinaharaye kubera nta numwe twari tuzinanye wari ujugiye kuraba ndico gihe
nta numwe nayo ngiye kuraba ikaburimbo niwe wari umugenzi urumva nibibona n'ishashaye ariko wari ufise mu mutwe yuko uraba ikaburimbo ugaca utaha canke uraguma ingozi nyene byari bigoranye nyene gusa nari mvuga ati jewe nkabona mu muji gusa numve base mu muji akamoto kawo yego cyane avuga ati impossible ngombwa nje ingozi kuva impara mirundi n'ingozi harimo agatambuko ko ndahazi wajiriki kuri nova ko naje kuri dunyuri kubera naje kuri dunyuri kubera rero nagenda ndasaba akalifiti harabakama n'abakanyima kuko abantu urabizi ukuntu imitima sikirenga umutima mwiza sikirenga yego ndateba ndasoboka buke bora ndashitse ingozi yego sinarisa nuko oya bari ubuzima butangaje gose yego birumvikana umuntu avuye hariya ahantu atari bwabone n'imodoka dusagize ubwo buzima rero ukibona ikaburimbo oya kubera nari umuntu nakuze nkerebutse ndi umuntu yugurutse mu mutwe nyene ndi umuntu nawe undavye nkuko ushobora kuvuga ati ujya mwana azovamo ikintu hamwe yoro nk'ikimufasha nyene sinasarishije gose umugabo nyene aho gusarisha ko mu kirundi nshaka utubwire amaso yawe akibona ikaburimbo niwo munezero nagize mu buzima ariko waramenye ko ari ikaburimbo kuko ntagiye wari bwabona oya narabona ko girabura kuko bari bambwiye ko ikaburimbo girabura kandi rero ndiko ndari kanyaga narumvise swingi kubera nari numva muri jewe hari ikindi kintu usumbije babana bo ku mutumba nza kubabwira ariko twibutse ku mutumbi wanyu ni majani n'abantu hirya y'imara hepfo y'imara mirunda yitwa gute ahantu bita mu nyange niho naba ico gihe urumva kurinda uvuka gukura ntiwari bwakubita imodoka ijisho reka wayibonye ni moto nayo narinzi numva ko kwigwi irenganye gusa nciye nko mu barabara ry'ikariyeri mugowe nayo kubera ivumbi sinabona neza ubuzima bwatoroshe we yifuza kwibonera ikaburimbo ni possible yifuza kwibonera ikaburimbo ararigeze ko rero atanguye kuritemberako harakurikira iki uwo munsi kuko warujuje kuraba ikaburimbo ikintu ca mbere ni possible men shingira intahe amaso y'abantu ntabwo atobora canke yica umuntu canke ngo agire icyo kugira kuri wewe cyangwa agire icyo akongereyeko cyangwa agire icyo gukuyeko jamais kuko ni possible n'umuntu yashungerewe n'abantu ugishika n'umuntu yarabwe n'abantu n'umuntu abantu bagira udukomantere dutandukanye kubera batari bazi la viande ukuntu iprogramme bagatangazwa n'ukuntu umeze n'ingene ugenda ni possible n'umuntu naho nabyishe yego uwo munsi rero nako ndakubaza wari ufise mu mutwe kurara cyangwa wari ufise mu mutwe gusubira inyuma byari bimeze gute rero cyo mu mutwe nari numva ati naho no kwigira mu ibarabara nkagira nkuku nari numva kumenga ni swing ahubwo jico nari numva gusa ko ari ico nza kwigamba kuri babana size mu kirundi kandi bakomeye hanyuma rero tubwira watuvuye usubira inyuma nkishika ingozi nakubwiye ko batanguye kushengerera barandaba cyane uwo munsi nyene ushimye ego ari abantu n'ubu ntishimira ku Mana rugira byose izo bahezagire kandi n'ubu bakibandanya bamwe turaza kubagera ndiko ndagenda hari ukuntu nyene umuntu yabona niteye ikigongwe ugasanga arampa ijana senkani uwo munsi nyene ugishika kandi ibihumbi ijana ndiko ndavuga uwo munsi nyene ugishika nkishika kubera babona menga marayika Gaburiyeli urumva nyene bana kagenda amasenkani 120 sonoti zari zigihari 10 kuko ni possible n'umuntu ategeze sega mu buzima bwiwe naho ubona nimereye kujewe mu bitekerezo byanje ntivyigeze ivyo bintu binjamo kuko biraturaza kuronka kanya ko kubigerako Jesse ningeze niyumvira kuja gusega umuntu ataco twasezeranye oya yes aho nyene turaza kuhagera ariko mbere ko tuhagera nashaka umbwire uwo munsi warayehe byagenze gute umunsi hano naranye n'umunyezamu uhibuka hari aha bagira amavuta naho nabonye hagize sizeri saa moya mbona nta modoka yo gusubira nje mu Kayanza
nongere mfate yije impara minundi noronka ngenda bwira umuzamu uti burya byagenze kunuko aho nubwo wabwinshi urabizi nyene umuntu avuye hariya nyene niyoroheje zamuti uraryama ngana araye kwikaratu araye kukarata ubuzima butoroshe cyane uvuye muhira aho warara ku gitanda ndetse ukanifuka uraye kukarata ikarato nyene mo gusa kubera je nakuze mfise umutima ukomeye wo kwihanganira ibintu kubera nababwiye ati narashungererwa n'abantu umuntu ariko rugendo yarashobora kunkubita ijisho guca agaca yibagira na hamwe agiye biza amaso kuri je ariko aho nyene bakugumiza kwa maso abantu bakagushungera ntihari gihe nawe byagukomeretsa ukavuga ati kubera iki abantu baguma bandaba ubwo si kubera ameze uko rero ndi umuntu mu buzima atigera acika intege kandi atigera atakaza icizere je nama nkorana icizere muri jewe kuko nanje ubwanje ndiyizeye ariko bariko barakuraba hari ico ushobora kwiyumvira umva nta mwongo buri sato nyene umutima urazi nuw'inyama kabisa hariho rimwe na rimwe niyumvira umuntu ariko arandabira iki mugo sinicuza ngo kubera iki Imana yandemye uko ico mu buzima bwanje sinigeze ndakibaza habo gusa niyumvira ati kubera ko umuntu ariko arandaba nkuko wewe uwo muraba byo muryohera maze kufata ingingo mu mutima nkiyumvira ati sha byabyo byose nawe wo muraba nkuko ndazi nivyo muryohera ukubera haro n'abantu usanga bariko barapfutuntu tw'ubusabu usanga umuntu arenganya ati wewe nk'ubu uri kurandabira iki kandi bakomeye umburo nanje byaca bimpa umutima komeye nkaca ngira kwihangana muri jewe mo gusa nyine rimwe na rimwe harabamwe akantu mu mutima ngo nkaca ngaruka n'ingoga kagarukira ku Mana uvuga ati yes burakeye bavuye taha yo burakeye rero saa 4 nari mvuye Ngozi isubiye maramirundi nagenda nyene umva aho yamuko utugeste twabasani ntatwo nari bwamenye mugo nagenda nyene numva ko mu mutima visibiro kubera nza kubabwira amakamyo nabonye abana nza kubabwira abantu nabonye bafise inda zingana kuriya nza kubabwira kareka wari umunsi mukuru kuri jewe ngeze nyene muhira mama we yari yagize umutima uhagaze kubera mama arankunda cyane yari yambuze yari yagize umutima uhagaze cyane ambaza ati umwana wanje yagiye he byagenze gute yabaye iki abonye ngarusire wumva karakanyamuneza ku muvyeyi wa ni possible kubera yabonye abana we bagarutse bazi kumbure ko nazimiye natakaye iki mugo babona ndagarutse mugo kubera je ukuntu bambona jewe ndazi guteka kuko nagenda ndakora muhira possible uri kurandaba nkuko ubona menga nta kintu ushoboye mugo ni possible dashoboye shoboye no guteka urateka nuko tutegereye ibikoresho bifashira mu bukinjikangira uri kutwereka ariko tuzofata undi mwanya tubugendere neza twavyiteguriye ya no munsi naje kukurondera nta guhamagara karibuni yes urakoze nta kibazo reka tubandanye iganiro cacu mu nyuma rero ufata indi ngingo yo kugaruka guterera mu gisagara masinze uwundi muntu yaciye ampenda ngo Bujumbura hari ubuzima ku bantu bagendana ubumuga aho ni yari bwarenge n'impara mirundi kuri centre aca mpenda ngo tumanuke Bujumbura ariko nawe yagendana umumuga eka wari umubira akomeye gusa yene yavuga ati Bujumbura nka ugezeyo yo ati cucika siriro twoca cukira avuga ati Angelo ubwo buzima arabigushiramwe neza wumva ati iyi ngingo no ifata kubera nari nipfuza kuba anje ubundi kandi mbe kwisi avuga ati cereka iyi ngingo ndayifata kwa kundi nyene nakubwira ya mahera yazabone ku bwambere tuguma nyene kurya ikawazera mu kwa kane ebana ugasanga nyene ndi mu gipimo ndiko ndasura ntora udukawa nyene twakorotse hama na dusya haturonga neza hanikira hama nkashora twadufuranga nyene nakuyemo twari dufise ibihumbi 9 abati tumanuke Bujumbura dutorotse muhira ko muhira ntibari kunyemerera musezeye ntidusezeye ko we yambwira ati tugiye kuba aba boss turafata imodokari Bujumbura tagupfinze ro tugeze Bujumbura yabaye amabwa ntipfuza ko uwundi muntu wese yoshikira
je urumva ko nari ngiye mu nziti ubu tugiye gushikira ahantu ibujumbura we nari nzitiwe n'ubuzima nyene bworoshe nkigira kuri Gare du Nord mbona menga ngeze USA uravuga ati ni paradise imwe bavuga ebana ati nta paradise zisumbiye ntagore kumva ubushuhe ati oho kwe ni kaminuza y'u Burundi iposipo hageze ku mugoroba hageze aho umuntu arondera kuja kuryama urumva turecane babantu mu maso undanavye guca wonyene amoso za wonyene abakorozi ariko ngaho wari ucitwa Eric Eric rero urumva ko amanutse Bujumbura hajya ntitwari kwikura aha urabona ahantu wasanze ngo dutambuke intambwe zibiri twegera imbere cyari gukunda burya imodoka yari yatwururukirije twagumye aho nk'ibistati kubera nta numwe yarazi yaja ni yabo kubera rero hari umusoda wacu wabona mama yarakora muri Kamo cha turavuga ati uburo mutu bakoretse tugende kumuraba muri Kamo Kamo ntimuzi nahariho oya twabubwiye mu motari twe tugeze muri Kamo namahera duciye meshi va kuri Gare du Nord yaduciye 3500 we yarabona nyene ko murabamanuka kandi twayamuhaye twirukanga we yatugeze ikamuha turabaza umusirikare wa mbere yo wacu batubwira tuwo muntu nta no tuziriwe ngahanya ntigeza nakora ngaha kumbe afise twadusirino abasirikare usanga bitana uwo bacu batubwira ati kandi murabona buragorobye mikambi ntandaro batanga murabe rero mugenda hakirikana duce dusaba imodokari lift itugeze kuri Gare du Nord aho twumva ntandi hano ntandi dikarite twari tuzi kuri Gare du Nord ndagupfinze uwahagaze twibaza ngo ni umutaximen yari umuboss ari karirengana acha adukubita mu modoka acha dusiga muri ville higero tubona isoko mama we wamenga hoho rero twese twahise tujana tugira nk'uko turumigwa burapfuka umunwa kabisa hageze saa 2 z'ijoro saa 3 turazi abarara abantu baba batawe kugarabanuka barara rero je ni possible burya nawe navyishe baraje ati turabica mutaduha amafaranga akazi umuntu ngo je ngo maze imyaka man ngo je ngo navumiye narayibagiye turakubititse Eric nyene ndavuga ati anya sindira mama ntaza kumpoza ikanyene mvuga ati jewe nta kundi ndemeye ikimana ikora ndanasaba ati Imana unyakira ukonje posipo kuryama hadi dufise imiti ya 500 numva twaraye n'ubusa turabahereza baradusopa byose dusanga kimwe dusigaranye cyaka kuryama urabona ngize nkuko hajya imbere y'isoko imbere ya Sojemark bagazuku bazanye ipine sinzi muri ville kuzana ajyantu bakora amapine bazanye ipine barapanga ipine zinkwiye ucabazana agakarato hejuru barapfundikira nibuye kugira imibu ntingi bagero bampaye kugira imibu ntingi umva je bampaye ngo uburyamo bw'eba muri seriye araho bayemo nk'ukwezi uzurarara mu wa wundi nawe bacambira ati nawe shira agakarato ngaho ujyama urakomeye ntangora ni kuvuga ngo guhera uwo munsi ni posipo no bamanukanye canke Eric no bajanye babaye imbobo canke bamwe bita babaye imbobo yumvira ubuzima je nasize muhira ukuntu ari bwiza mukao kavuga ati je none sindi bwikure ngaha ngere haje kumbe bababire rero baca barapangana kwera abantu abarundi Imana izobamezagirira abarundi nyene baragira ikigongwe mama nyene bya nabi hajyo wagowe n'ivyatsi n'ibimubisa umugabo karongo turaruri mugabo bababire baca badutwara ujye bamaze kudutwara sinzi ukuntu nipo yahuwe n'umuntu 20 twongereza ibindi 30 tumaze kuronka muri uko kwezi burya nipo yapanze ati jewe sindari noko tubanze kuronka 50 ndara muhira ndanisubire ku ishuri naniga mu wa kabiri ko je mu wa kabiri nari nzi gusoma ikete ry'umuntu wo mu wa gatandatu